Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye mu ijambo ry'Imana kuko naryo Imana itekanije ubuzima bwacu. Tuza guhagarara mu bitabo canke icete cyandikiwe Abaheburayo. Icete cyandikiwe Abaheburayo cya gatatu mirongo mikeya hamwe ndaja kuja kuri n'indi mirongo yo mu gice ca kane. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Numunezero kusangiza namwe ijambo, iryo jambo rivuga ngo Chakira. Haleluya. Haleluya. Chakira akaruhuko ko mu Mana. Haleluya. Chakira akaruhuko kahehe ko mu Mana. C'est ton repos dans le Seigneur. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Dusome datevye mwanya bamaze kugenda. Dusome hariya mu cete cyandikiwe Abaheburayo igice cya gatatu. Duhere ku murongo wa 16 bamaze kwadushira ku ma ecran atubwira gute ni bande bamaze kumva bakayiratsa mbega se bavuye muri Egiputa bose barongowe na Mose 17 kandi ni bande yagiriye umwikomo Imana donc ni bande yagiriye umwikomo imyaka 40 sabacumuye imivyimba yabo igahindikirana mu bugaragwa 18 ni bande yarahiye ko batazoshika mu ruhukiro bwayo sabatayumviye 19 kandi tubona ko batashoboye kubushikamwo kuko batizeye Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Dusimire gato mu gice cya kane cyo ngaho dore ku murongo wa mbere nuko kuko isezerano ryo gushika mu ruhukiro bwayo rikiriho twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire umwe uwo muri twebwe yumvirwa ko akererewe. Kabiri kuko natwe washire wewe twabwiye ubutumwa bwiza nkabo ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi kuko ritavanzwe n'ukwizera mu mitima y'abaryumvise. Gatatu kuko twebwe abizeye dushika muri ubwo buruhukiro nk'uko yavuze iti nk'uko narahiranye uburake bwanje ni ntibazoshika mu ruhukiro bwanje naho yari yarahejeje ibikorwa vyayo uhereye ku kuremwa kw'isi. Imana ihabwe icyubahiro. Reka tube turagarukiye hano ako dusimbire hariya mu gitabo cyo guharura. Igitabo cyo guharura igice cya 14 umurongo wa mbere wa 14 umurongo wa mbere ku murongo wa gatatu hatubwira ngo ishengero ryose riraturikisha riraboroga. Birababaje. Iryo joro abantu bose barara bararira. Kabiri Abisirayeli bose bidodombera Mose na Aroni ikoraniro ryose rirababarira riti ese iyo tuba twaraguye mu gihugu cya Egiputa canke tukagwa muri ubugaragwa. Gatatu cyatubwira ngo mbega uhoraho atuzanira iki muri ico gihugu kwicigwayo n'inkota abagore bacu n'ibibondo byacu bakazoba abanyagano none icyiza suko twosubira muri Egiputa. Hari icyiza muri ayo majambo n'ahatakize umenga kirimo kiranyegeje gusa icyo dushobora gutahana uyu munsi. Ijambo rivuga ngo Chakira akaruhuko ko mu Mana. Imana ihabwe icyubahiro. Mu buzima bwacu hari ikintu bita akaruhuko mbwo kandi kenshi isi irakihendako. Benshi babonye umutama yagwaye agwara ingwara akamusengera bikanka ko akira iyo apfuye avuga ngo aragize nte araruhutse. None abaruhutse by'ukuri icyo ni kibazo. Abandi bati maze umwaka nkora nta konje nafashe ndagoma mfata indwi zibiri ntiruhukire. Mbwo kandi naharuhuka asiba aho yaratonda gusa nahuze umutima w'ibyo ubugiyemo n'ivyumviro vyiwe abagihogenderamwo. Abandi bati uyu muntu araruhutse n'ukuri. Uyu mwana yo kwagiye muri enterera mwishuri ry'indaro yamugora muhira umuvyeyi araruhutse. Isi irabize ukuntu yamibona akaruhuko. Mugabo kandi Imana ubwayo niyo nyina akaruhuko. Niyo atanguye kuvuga ngo ndakoze ibikorwa byo kurema umunsi wa mbere ku munsi wa gatandatu umunsi w'Imana cyaye wa nyuma ndaruhutse. Iri kirategura umuntu ko mu masezerano bafise muri yo nyene hari ikintu bita karuhuko. Ari rero ku karuhuko si kugenda ku mucanga
si kuryama mu gitanda ukavyuka ataje gukora kubera uri mwikonje, turaje kuri cyakaruhuko gasigura. Mu byageze ugiye kuraba hariya mu gitabo cyo kuvayo igice cya 28 kuri 8 9 10 11 urabona ko Imana igira ngo hariho umunsi jewe nashizeho ni umunsi wanje niwe ikintu muzokora byaye n'inka zanyu zo kwimana ikintu muzokora ni umunsi waje uhoraho mugiye kuruhukiramo. Imana yame mu vyumviro byawe itegura umuntu ko azoba afise akaruhuko. Mugabo rero vyarateye imbere benshi nkuko byari mu isano rya kera akaruhuko kari umunsi ariko haza umukiza w'akaruhuko ari we Yesu Kristo. Aravuga ngo ni jewe karuhuko ni jewe sabato yanyu. Imana ihabwe cyubahiro. Ishengo ry'abantu biheburayo bari abantu bari mu buhungiro kubera ihamwa ryakogwa n'ubwami bw'abaroma kubera umuntu wese akigizwe akavuga ngo mbise umwami bavuga ati urikondera umwami azosubirira udutwara atwara abaroma rero wewe turakwica udutakwishura hunga. Ishengero ry'abaheburayo bari abantu bahunze kubera intwaro y'abaroma kugitizera abakristo bavuga ngo abo bantu kuntu baguririkana n'ukuntu bakira uwundi mwami umunsi bagavye kuva ku mwami w'i Roma bizoborohera. Rero reka tugire tubicakirikana ntibagwiye. Umwami mu kuvyorosha yavuze ngo iyo twishe umwe bacagira abamaratiri bacashira itariki yo kumwibuka kugira dukore ikintu cyo kwibuka abamaratiri. Rero reka twice abantu basumba iminsi y'umwaka turabosiga barahimbaza uko niko babahana babahaye ibikoko babahaye ibikoko bishonje bikabatabagura barahunga. Rero bahunze baba bafise umutima wabaye kandi birumvikana iyo umuntu atari wabo agomba yumvira ingene wabo yaramerewe neza. Hamwe na hamwe hari n'abagomba gusanga bariko bagomba kuva mu vy'umwami bizeye ariko arabakomeza. Rero abereka yuko byishobora gushika niba atabibera amagabo bishobora gushika bagaheba uwo mwami kubera ibihe bibi ari akageza kuyibukanya ingene ubwoko bwa mbere bari basekuruza nabone bagizege bakugwa mu gihugu cya Egiputa batumbereje mu gihugu cy'Ikanani igihugu cy'isezerano ariko bamwe ntibagendera mu karuhuko Imana yabandikiye. Imana yitegeje umuntu w'Umwisirayeli ikamwana mu gihugu cy'inyagano muri Egiputa ikabona nasenga ku mwidegenzo ikabona nta gashahara irigora gukora ibikorwa byo kwa Farawo abo mu matafari bamuza n'ingene arondoka nkuko abishatse adasenga ko ashatse ati abo bantu bararushe. Nico ituma n'umunsi Imana ihamagara Mose mu gice cya 3 cy'igitabo cyo kuva yavuze ngo abantu banje numvise ugutakamba kwabo nuko naguhamagaye genda bakureyo ubatumeze mu cy'isezerano bagene kunsenga. Babwiwe ko bagiye gutwagwa ahantu heza hatandukanye n'ahantu bari babohewe kwa Farawo. Babonye ibitangaza bikomeye cyane ingene Imana yerekewe n'umurongozi wabo Moise bikomeye byerekana ko Imana yabo irengeye abapfumo kwa Farawo. Babonye Imana ihindura amazi yose amaraso. Babonye Imana ibagaburira ikabaha by'ukuri inyama mu bugaragwa ikakurira amazi mu gitandara ikabaha ku munsi ku munsi. Ari ikibazo cyari kihari ntibashitse uretse abantu bake kuko abo benshi batizera. Hano mu gitabo cy'igitabo cyo guharura ice cya 14 dusomye turi ahantu Moyize na Aroni abarongozi bakuru b'iryo hanga bafise igikorwa batumye abantu b'abatasi bagiye kuraba cyaga ingene kimeze kugira ngo bacinjire bakitase bazi ingene gipanze uko Imana yari yagihaye izina cyitwa igihugu cy'amata n'ubuki. Abo bantu baragenda ariko bagiye baca bagaruka bari imice ibiri. Umuce wa mbere umuce ugizwe n'abantu benshi bavuga ngo by'ukuri hari amata n'ubuki. Mugabo reka ikintu twabonye abantu baho ni barebare cyane n'abanaki nibigatanya twebwe turinziga impande yabo. Yosuwa na Kalebu bo bafise muri bo ubuza bw'impembo bafise kubona nk'uko Imana ibona ibyo bavuze n'ivyo mugabo kandi twebwe tudugeyo tuzobanesha tuzobajya bwa mutsima. Imana ihabwe cyubahiro. Ihanga ryose ry'Abisirayeli barenga imiliyoni 2 ngo bamaze kumva amakuru y'umuce wa mbere w'abatasi avuga ngo iwuki buriyo amata ariyo mugabo kandi abantu bahari nibigatanya ntacyo tokora kuri bo tujya twe turi inzige. Ngo batubwiye mu murongo wa mbere w'igice cya 14 mu gitabo cyo guharura ngo bararira barasubira bararira buraca cyane yandi bararira imbira abantu 2 miliyoni 2 bahurije ku gikorwa kimwe cyitwa kurira. Bugihangiro ryapfuye
hasigaye abantu 4 batariko bararira: Yosuwa, Kalebu, Aroni na Musa. Abantu 4 mu miliyoni zingahe? Iyumvira uri kumwe n'abantu miliyoni 2 bafite icyumviro kimwe, mukasigara muri 4 badafite icyo cyumviro. Ngo bararira, so bararira. Sivyo gusa, ngo baridodomba basitangura kwimvira kumenga aho bagiye niho habi kurusha iyo bahora. Iyo umuntu yarushe ari bagira ibintu. Burya hageze igihe batangura gushima Egiputa. Batangura gushima amakonkomburi. Mugo ntibazironka zigwiriye. Nta gashahara. Birirwa mu matafari, ntaco baronka muga bagera ahantu bagize umugaragwa ngo tuva dupfira hariya. Baridodomba sivyo gusa, bagera ahantu ngo barondera ko Moyize yobavako. Ati tugiye twironderere umurongozi wacu wundi adusubize iyo twahoze. Haba ikibazo. Abantu b'Abaheburayo rero bari mu buhungiro bagiye kuremeshwa no babandikiye aho bakubereka ngo ibihe ni bibi, mugo nimwitware nk'abaha bandi. Ibihe bigenda biba bibi, guhamwa kurahari, bamwe barishwe mwase bapfuye, abandi bashobora kuzopfa ejo cyangwa yejo, mugabo ntimumve mu byo mwagiyemwo. Akaruhuko mwandikiwe nimugate kuko karanditswe, Imana niyo kwizigirwa. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ibihe nk'ibi cyangwa ibe bizoza ntawe yovuga ngo byose bizakwama bimeze neza. Nkuko muri kino gihe hari nawe iko biragora. Mugabo kandi nibigore bidukura ku Mana. Nibidugore bidukura mu nzira. Nibitugore, nibigorane bituma Yesu atukwa. Nibigore ngo bigorane bituma Imana idasura kwitwa Imana mu buzima bwacu. Aba bantu je naba nibaza ngo iyo abariho sentare rurangiranwa yabo nibo tutangura kurengutsa. Ni gute wabonye Farao amaramazwa n'inkoni ya Mose? Ni gute wabonye ikiyaga cigaramo kubiri? Ni gute wabonye urya inyama ya gusa inkware kakwizanira ibiravye kureha? Ni gute wabonye Imana igaragara mu ruhande rwawe hageze kwa muhumva amakuru gusa yuko abantu baho mugiye arabona gusumba uburebure ugaca mumenga Imana yawe ntakishoboye? Uko ni kintu ni cyakibi. Aba bantu Imana yitwa ngo nari narabahetse, mwarabonye ngire nabahetse, bari barabonye. Ariko hageze ku makuru bahawe na bene wabo, Imana iribagirwa, isezerano baragibagira, inkobe zayo z'Imana barazibagira, basigara bikundira iyo bahoze. Ubwo n'ubuzima bwo guhona. Imana ihabwe icyubahiro. Mbega wabonye iki mu buzima bwawe? Ntacyo wabonye cyane muri agenda. Ntacyo wabonye mu rugo rwawe, ntacyo wabonye mu mashuri yawe, ntacyo wabonye mu kazi kawe, ntacyo wabonye naho wakiboneye ku bandi. Icyo nicyo warabonye. Ntiwibagire icyo wabonye, ntiwibagire icyo Imana iri. Imana ihabwe icyubahiro. Naho utarabona uvuga uti ndacyari muto, sinaca mu bigoye, uragenda umbarize abavyeyi bawe ahantu bakuye umushatsi uri ku mutwe wawe. Uragenda umbarize ahantu hava Musozi warize. Abaganga barabaza umuntu nta gasaho ka Musozi babonye. Nawe ubona ni wagomba kubona. Ababonye nibo bagera mu bihe umutima wabo ukaguma mu karuhuko, naho bari ahantu badashobora gutahura ibiko biraba. Ababonye nibo babwiye amakuru mabi, ntibakekerera kuri ya Mana ko barazi kiganza imyanya nibihe. Ababonye bagona ibyo babonye bikaviramo isengesho rikomeye, bikavamo kwizigira Imana no gumana ingeso nziza mu bihe. Imana ihabwe icyubahiro. Byukuri turakeneye ubuzima bw'akaruhuko nkuko n'isezerano ariko rivuga. Imana dushyize ahantu idushyira mu bihugu bikenye, idushyira mu miryango ikenye, idushyira mu buzi duhembwa make, idushyira ahantu utabikabakaba. Ibyo rero si Imana yihenze, kuko Imana nta mugambi wayo urimo ikosa, ahubwo irakeneye ko tuyizera. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ibyo rero udakabakaba niba udakwiye kugira inyifato nk'iy'abana bantu babisere bakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Niki kiguhanze? Niki kintu iyo uriko uracyitegereza umenga ibiro byawe biragabanutse? Niki kintu uriko uracyumvira kubera ugikeneye cyangwa umuryango ugikeneye cyangwa wamwifuza gushikako ukumenga ni mukamandi binkwiriye? Niki kintu kiguhanga kuburyo umenga kirakunesha? Niki kintu menga ni icumu ryacibise mu mutima wawe iyo uvyumva imenga hari ingeso zirikoroka? Hari ibintu by'ukuri ushobora gukuraho ugashingura akarimbi kavyo, ugashingura idarapo ryavyo, ugatanga kwiterera hejuru mahoro n'umunezero, ugatanga kugera mu karuhuko k'Imana.
abera ntitwandikiwe kuganzwa, twandikiwe kuganza. Abera twandikiwe kugira amosozi, hari amosozi amwamwe y'abera akwiye guhanagurwa nuko bamenye ko bandikiwe akaruhuko. Imana ihabwa icyubahiro. Hari indahiro abantu bakoze kubera kubona kumenga Satani yabaye umwami, yarengeye Imana. Hari ibintu abantu bagiye bo kubera kumenga Imana yabo yabahevye, basanga bagize amakontra mwamwe, bemeye bimwe, bashinze imizi mu bintu mugabo bitava ku Mana. Abantu ngiye kubitegereza by'ukuri hari ikibazo bari mwihamwe, barahantu bamwe bari mu bisagara bitari gwabo, barahantu batakirima ya matongo yabo, nibacimbura ko mahora bimbura, bya bikoko byabo bari batunze ntibakibibona, barahantu kumuri batagico bipfuza, barahantu by'ukuri bakeneye no kuganira nabi wabo batabibona kubera nituma nako ry'amakuru yari bwatera imbere cyane nk'uko. Ariko bamwe bagagenda bumenga bo nabiheba, mugabo kandi hariho nabandi bantu bagomoza kubatesha kwizera babwira ati usubira mu idini ry'abayuda n'iryo rizima, ntubona ko mwe bikomarazira ibyo mwizeye, haho umenga barihenze. Ariko nagenda ubwiye uwamatanye na Yesu akamwizera by'ukuri, akamubwira umwami umutima wiwe, yamuhariye ibyaha byiwe, akwiye gufatana nawe ibihe byose. Ibintu turi munsi niko turagerageza ngo dusanze bigereka dutera imbere twavanse, ariho hama byanze nawe dusubira inyuma. Oya, ivyo turimo ikivyerekana ko ari ivyo suko dushyigikirwa, ikivyerekana ko ari ivyo nuko biri ari bivuga aricyo gitabo cy'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Uhanzwe niki ubuzima bwawe? Urakeneye by'ukuri kuba uriko uragenderwamo akaruhuko mu buzima bwawe k'Imana. Ibintu tubona biba ku miryango, kubura, kurenganywa, mubuzi, kubura akazi, amadeni, ibintu bitandukanye biza utabisengeye, utanabishaka, hamwe na hamwe ukanasenga Imana ntigikivuga, ntihagice yishura. Suko ivyo bintu byari bitegerezwa kukwiba amahoro yawe n'umunezero wawe ngo bikuza akaruko ko mu mutima, ahubwo ni ishure ukwiye kumenya ingene wocamo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana yacu n'umukiza kandi iraganje ibihe byose ku buzima bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagomba dusubire gato hajya mu gitabo cy'Abaheburayo 3 umurongo wa 19. Igitabo cy'Abaheburayo 3 umurongo wa 19 hatubwira ngo kandi tubona ko batashoboye kubushikamwo kuko batagize nte, batizeye. Ariko aravuga ibyayo mu gitabo cyo Kuvayo, ingene abo bantu ngo kubera barize, kubera bidoze, kuko bagerageje bagomba gusubira iwabo, sini iwabo aho bahoze ari abantu mu bucakara. Imana yarabirahiye iravuga ngo aba bantu kubwo kunkengera kwabo no kutanyizera kandi barabonye ibikorwa bya by'intoki ko bihambaye, kubera nabihaye nkabagerageza kubereka ingene nkomeye, aba bantu ndahigora kuhoraho ntibazoshika mu bihugu nabandikiye. Iyumvira Imana ihinduye, iyumvira Imana ivuze ngo ntibazoshikayo kubwo kunkengera no kutanyizera. Ikosa rya mbere ryatumye bashika mu buruhukiro nuko batizeye iyo Mana. Nico gituma umuntu ajya gucakira akaruko k'umutima, umuntu agendera mu karuko nk'isezerano Imana yandikiye abera bayo, n'umuntu ayizera. Nta mahera bakigugwa, ntigisaba ingabire, ntigisaba amashuri, ntigisaba imyaka, nta kintu kimwe gisaba. Gisaba kumenya iyo Mana uko imeze, umugambi wayo. Imana yabo yari yaravuze by'ukuri. Iyi Imana yisubiyemo uzugire hange. Imana ivuze ngo ndasubiyemo uzegire hange. Imana ivuze ngo nukuri ndababwire uzugire hange. Bari barabonye ariko ntibizeye. Nico gituma Imana yavuze ngo ntibazoshika kubera iki? Ntibizeye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Wabwiwe iki mu buzima bwawe? Imana wibaza ko yokora iki kuvyo uri kuracamo? Iyo umuntu atizeye Imana nta kindi kiba gisigaye atabagira isuzuguze. Iyo umuntu atizeye Imana nta kindi kiba gisigaye atari ko hava akora ibikorwa by'ingeso mbi kuko yabona kumenga Imana yose ihiri ariko arifasha. Ikabeshe bagaze kuri wa mugani ngo Imana ifasha wifashije. Bya mugani ntubaho. Bya mugani siwo. Imana ifasha wifashije.
Imana ikora ibikorwa by'ubuhangange bwayo igahesa umugambi wayo. Ikikujeje ukibamwe nk'umwizigirwa, nawe ntubikora yifasha, uri kuba umukozi w'imburakimazi. Rero ntihagira abantu bagwa mu manyanga bakora ibintu ngo ariko baricinzira ngo bariko barafasha Imana. Imana ntinaniwe, uzubaze n'abantu yagombye kwihambira isi ni yarasamye irabahamba atanama ibaye. Nta nama za antelma zabaye, isi yarasamye bararokera yihambira furira. None yasabye inama banga ni bande bimvye kinogo. Ingene yaturemye mu nda z'abavyeyi bacu yasabye uruhusha nde? Imana ikeneye gukora igikorwa cayo, ntikeneye umuntu n'umwe yifasha, gusa igombye gukoresha. Emera ukoresha ubwa ntiwice wikita ugatuza ngo minjo mutumishi. Oya, Imana ntabwo icyubahiro. Ukwizera Imana turagukeneye muri no bihe. Turakeneye kubona Imana mu bihe, ko ari Imana ibiganje. Turakeneye ko Imana ishoboye gukora icyo yasezeranye. Imana ihabwa icyubahiro. Aba bantu bavuga bati burya rero ego uratubwiye abanaki naho baba bapima imetero 6, naho bapima imetero 10, naho baturusha ibiro ibihekangabo 10. Iyo Mana yacu yadusezeraniye igihugu iziko bariyo izodushikanayo, suko bavuze. Ntibavuze ati aba bantu mutubwire duronde ngene tugira umukenyuro tugire basi tuzoca aho babona tugaca mu kirengero basi. Ntibigeze biyumvira, bagize amosozi adashe ijoro ryose abagabo n'abagore bose bikorarira nuko utizera Imana. Kenshi iyo umuntu hanze amaso ibihe agahanga amaso uko ibintu bimeze, agahabwa raporo n'abantu batizera Imana, harigirwa muri uwo mutego agasigaraho kubona Imana mu ngorane, abana ingorane hejuru y'Imana. Uko nuko utizera Imana biragahera mu izina rya Yesu. Imana habe cyubahiro. Haleluya. Ukwizera Imana n'ahantu umuntu yizera kw'ivyo Imana yavuze izobikora. Bibiri tubwira ngo Aburahamu cyo cyakane cyo mu gitabo cy'Abaroma ngo Aburahamu ngo yizeye ngo bitokwizegwa kuko nta wundi muntu byari bwabeko. Kenshi iyo twizeye ibintu Imana imaze gukora usanga byoroshye kwizera kuko ivyigiri gukorere yamaze kubikorera n'ahandi umenga biroshe kwizera. Mugo ndemera Aburahamu nkemera na Mariya. Aburahamu yizeye ibintu bitegera bibaho imbere yiwe ngo arizera Imana ko yasezeranye, aravye nuko imeze ngo nukubikora. Mariya nababwirwa byinshi bimurengeye, ntihebwe abona umuntu asama atamugabo babanye, ati ibintu ni byinshi bimanye byinshi kumbura, ati ndumusavye uhoraho nibe nkuko agomba. Kwizera Imana bene data, benshi muze murabe, iyo habuze kwizera ivyiyumviro byose uravyakira. Iyo habuze kwizera amoso ntumenye yavuye. Iyo habuze kwizera umutima wawe amahoro ahera uyumva, uvumenga urahwahutse, nta vyizigira ufise, nta n'ibirugo ufise, ntaco umaze, ubibona nka zanzige ba bantu bibonamo. Kwizigira Imana mu bihe, kubona Imana hejuru y'ingwara, kubona Imana hejuru y'ubushomeri, kubona Imana hejuru y'amadeni, kubona Imana hejuru y'ukurondera umufiance ntaboneke, kubona Imana hejuru y'ibikora kubako byose niyo utobitahura. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana musanzwe ni kubwira ngo wizere ivyo ubona, ni nakubwira ngo wizere ivyo ubona ingene vyogenda basi naho yokora. Iguha ngo wizere bya bindi atana icyumviro cy'ingene wotanga vyogenda. Hari ngo ni nyizere rero. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana yacu nta na rimwe tubona muri Bibiliya yanagerageje hama bikanga. Nta naho tubona muri Bibiliya yagerageje haba intambara hagati y'umuntu n'Imana canke hagati y'Imana n'umuntu ngo basehere n'umwana mutoya. Yamefise ububasha ngo hejuru y'umwami, hejuru ngo umutima w'umwami ni uganje. Imana ihabwa icyubahiro. Nico gituma n'abasengera kuduzwa ibabwira ngo kuduzwa ku muntu ngo ni kuva mu buseruko canke mu burengero canke mu buraruko canke mu manuko, ngo kuva hehe uko hejuru si amaso yacu araba. None ko amaso yacu araba imbere, muyandi majambo inyinshi y'Imana zaranaho utazi. Ugomba amahoro rero reka kuvyimvira kene vyogenda, utekeze ngahi Bujumbura ukora ivyo Imana yakujeje, ha muri igihe cyawe niko kwizera Imana.
Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ugombye kubitahura cyane uca wiyaga mu mutwe, uragira ikibazo, uca ugira ivyumviro biguhaza. Ega ndashaka gufata ikonje y'indwi ngo ngende kuruhuka, mugabo ngiye kuruhuka ntagiye kuruhuka by'ukuri, ngiye kwiyagaza mu mutwe, ngiye nikure mu bivumvuri byo ku kazi. None ugiye kuruhuka, ugiye kurura umugongo gusa ubwira uryame, mugabo umutima wawe nta mahoro ari. Mugabo ni mugiye mu gushima Imana mu cyumba, ndagushima Mana kumaya kajyo kadasanzwe ko guhimbaza, ndagushima Mana ko byose byabaye ku kazi byose urabivyagiyemwo, naho natahura urabona wewe, naho izi ngwara zaje zihamagarana ndakubona niho wibereye, naho umenga ndasenga naco uravuga niho wibereye, ibihe ubise mu biganza byawe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kenshi twabwiye ukwizera gutuma biba, ukwizera gutuma biba kurabaho, bishira ngo hari Imana yakubwiye kugira ngo ukizere ukabandanya ukazokirindira, cyangwa hari Imana igusaba gukora ukagikora, ivyo ni sawa Amina. Hari Imana yakubwiye fatana naco utera imbere ubandanye uzobona uko Imana mwizigirwa. Mugabo kandi hari no kwizera atari gutuma biba, ari ukwizera gutuma uhaca neza n'igihe bitoba. Uko rero azi benshi ntibagukunda. Ukwizera gutuma uhaca neza niko ukenewe cyane kurusha ukwizera kugira ante gutuma biba. Ukwizera gutuma biba guhagaze kuri kungena Imana imeze n'umwizigirwa. Mugabo kwizera gutuma uhaca neza guhagaze kubona ingena Imana ari umwizigirwa, hamukaje giti ikora ivyishatse ntiyambeshe, niyo bikora ntako sifise nihenda mu mugambi wayo. Imana ihabwe icyubahiro. Mu gitabo cya Daniel 3 umurongo wa 10 uca kuri 18 bitubwira ingene ba Daniel ngo Nebukadineza umwami w'i Babuloni yateze igishushanyo ngo bagisenge, bavuga ati ntizishobora kugisenga. Acana itanure ryaka umuriro, araheza arawatsa neza, asha umeze neza, umwe ukwiye, inkwi zakwiye, ibizuku bashizemo. Ati niho mutasenga igishushanyo nateretse muraterwa muri urya bwobo. Ati mbirizana biratomotse, asangwa ariko bimeze, murabihajya imbere. Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Mugabo kandi ntihobora kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Mugabo 18 naho itodukiza ntuhave wibaza ngo bizane mu vyumviro ngo biragutemberemo yuko twebwe twava dusenga kiya gishushanyo cyawe. Aravuga ati erega Imana yacu mutone gwayo bishobora kuba ari uko tuzohira muri bino tanure. Mugabo kandi kuko tuyizeye umugambi wikupanze atakosa ari bamwe, mugihe twosanga ariko tuzorangiza ubuzima bwacu hano ku isi mugusha azo ari Amina nahone. Imana ihabwe icyubahiro. None ntituzopfa twebwe, tuzopfa. Hari umuntu azingana azopfa? Nta numwe. Hari abantu bazofyondwa n'ikamyo ya dipine kandi Imana ikabishima. Hari n'abazopfa bisaziye bariko abuzukuru babakorakora. Ti daddy, mami, byose Imana izobishimigwamo kubera itaguhitishijemo. Ubonye bibaye ushishima Imana, uhamagara abuzukuru uti nta kundi yangwa irampitanye mugabo ndatashe. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma bene data, iyo abantu bizeye Imana hari igihe utizera kugira bikunde, wizera kugira ngo uhace neza. Kandi abantu bahaca neza bagumana akaruko mu mitima yabo, ntibasuzuguza Imana, bagumana umunezero n'amahoro. Imana igashimwa ati urya mutama arababaje mugabo kandi impanuro ziva kuri urya mutama ni nzima, nta ryosozi, nta gutuka Imana, nta kwihebura, nta kwatura amajambo mabi, bagumana ivyizigiro. Imana ihabwe icyubahiro. Urakeneye kwizigira Imana gutuma biba, mugabo kandi urakeneye kwizigira Imana gutuma uhaca neza. Imana ihabwe icyubahiro. Wumva ukeneye kuye muri uko kubiri, ukeneye byose kuko nta wuzi eje ngene hazoba hameze. Kumbure hari amasezerano ayikeneye kwizera gutuma biba. Bandanya nube nk'abana bagabo bagombye gusubira bavuye, mugabo kandi ukabona uciye ahantu utigeze usengera, ahantu hakurengeye, ahantu usenga Imana ntivuge, ahantu hamaze igihe kirekire, hari igihe Imana ikeneye ngene uhaca neza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ubuzima bwa bano bantu ikintu babuze kwizigira Imana. Bumvise igihugu cy'amata n'ubuki bacabaza ngo ntugendera ahantu mu kiyaya atakibazo kihari. Ntibamenye ko muri ico gihugu mbega hari wavuze neza ati mbega none ubuki buva kuki? Ntibuva mu nzuki. None Imana ibahaye
igihugu kirimo amata n'ubuki ntiwumva ko by'ukuri hari inzuki mbwa inzuki Imana yazivuze ega n'amata bisaba ko wanza kuragira inka ego ukaziruka inyuma ukanwa ku mugoroba mbwa wiwe waziruka inyuma babwiwe amata mbwa ntibigeze babwiwe kuzoziragira babwiwe ubuki ntibabwiwe inzuki njyo ituma hari igihe umuntu akunda ibintu mu buryo bw'ibishobisho atazi ikiguzi cyavyo ibintu by'Imana biza mu gihe cyavyo mugabo kandi Imana ntiyireshangisha cyangwa ngo yayaguze Imana irakeneye umuntu bajana mu buryo bw'imigenderanire ikagushikana ahantu izohe bandanye habwa icubahiro Imana habwa icubahiro haleluya umwe ne yatubwiye aterega burya batubwira mu ijambo ry'Imana ngo Imana yagaburira inyoni siko bitubwira hariya mu tonza bwa Yesu nkuko bwansa na Matayo Imana ngo yagaburira inyoni ngo ntizirima kandi zibiba ngo ziragira ante none ubona indya z'inyoni ziri mu byari oya zivyuka ziruka hari niziva mu bihugu zikagenda mu bindi zigiye icyo zirya icyo zikora zibisika cyo kuguruka no kurondera zaho zibonye zikanoba mugabo ziraguruka uko bimera kose zirava mu byari zikagenda zikarondera kwizigira Imana rero hagiye bisaba kutera intambwe ako yiguridogera mu cyumba wigura tukabandi genda hama wizigira Imana kuko Imana yasezeranye amasezerano akomeye kubera haleluya Imana ihabwa icyubahiro abera bizigiye Imana bagumana karuhuko mu gihe abantu bari bibaza ko wowe n'ukuri kaciye bibaza ko wihana ufisa mwoso dadahera bagasanga witwengera kumbe we urizigiye Imana mu buzima bwawe hari isezerano ry'umutima wawe hari ukuntu watawe Imana yawe hari ukuntu wayibonye hari ukuntu yakuganirije hari icyo Imana yakubwiye uri kuratumbera cyo nta musozi kindi baza ko hari amusozi dukwiye kwihanagura hariho kurira kwabaye bidakenewe dukwiye guhagarika hariho amajambo twatuye nk'uko abantu batuye amajambo atariyo dukwiye kurotira dugakuraho Imana ihabwe icyubahiro haleluya icya kabiri bano bagabo mbona canke twebwe bano bagabo canke n'abakizi bari hano n'ugwaruka inkumi n'imisore Imana yo kwizigira Imana abantu bagumana akaruko mitima yabo ndagushinze ikintu cya kare kwiye kubabamo bakwiye kuba bubasha Imana ari abantu bubaha Imana mu ngeso zabo Imana ihabwe icyubahiro bano bagabo ikosa rya kare bagize uretse ko batizeye Imana yabo bayifashe nk'amenga n'umupartenere bamwe n'umuntu bafite ibyo bakorana ntibafashe ko ari Imana ifite ububasha kuri bo no ku bintu byose byaremwe ugiye kuraba bari mu byaha dusubire gato mu gitabo cyo guharura igice cya 14 umurongo wa 4 guharura 14 umurongo wa 4 atubwira gute guharura 14 umurongo wa 4 hatubwira ngo baravugana bidoze batakwibwira yuko imvira yuko hago iyo bapfira mu bugarwa cyangwa agasufira hariya mu cyagihugu bahozemwo 14 atubwira ngo baravugana bati enda twitoranirize uwo kutugaba umva Moize bamukubise hasi Aroni bamukubise hasi twitoranirize uwo kutugaba twisubirire hehe muri Egiputa bari mu cyacu kugarariza Imana baranse umurongozi wayo ninabayemeye bavye ko Imana muri mbaka Imana yari yihenze kuzana umurongozi witwa Moize ikabirondera ingene bosubira hehe hari umurongo w'icenda bacatubwira ngo mugabo rero ariko arabafasha Kalebu na Yesu bagenda babaho yahoye ntibaye mu cyaha nabi ikintu babwira kudakora ntimugararize uhoraho kandi ntimutinye be n'ico gihugu ariko batera intege ntimutinye be n'ico gihugu tuzobajya bwa mutsima icabakingira cyabavuye ko kubera iki Imana ko yaduhaye igihugu nta protection ikibariko nta burinzi bukibariko biya twogenda twobatera twobanesha twohabwa igihugu ariko twe uhoraho ari mu ruhande rwacu ntacyo tubatinya Imana yabwe icyubahiro 40 bakoroka kare mu gatondo baduga imisozi yo muri ugo mugamba bavuze bati turaduze tugiye aho uhoraho yadusezeraniye koko twakoze icyaha bameze nk'abigaya mugabo ikosa bakoze hano
bagiye basize Moyize inyuma, basize n'isanduku y'isezerano inyuma. Mu yandi majambo barirongoye, barijanye, baribwiye ngo reka tugende kuhoraho. Muga inzira bajanye ntayo bazi, umurongozi wabo ariwe ashigwa n'amajambo y'Imana ntacyo babwiye. Isanduku y'isezerano bahawe ituma ubwiza bw'Imana buhaba ntayo batwaye, barijanye kubera ubugarariji bw'imitima yabo. Ine na rimwe Mose arababaza ati none niki kibatera gucumura ku cyageze cy'uhoraho? Erega icyo mukora nikijya kugenda neza, kuko vous allez seul, mugiye mwenyene, nta mana nta n'umurongozi. Kubera iki? Ubwibone bwabo. Ine na kabiri, ine na gatanu, shaka ine na gatanu. Maze abamaleki bamanukana n'abanyakanani baba muri iyo misozi, bagira nte? Barabanesha, barabirukana, babashitsa i Horuma. Bishyuye mu rugamba Imana itarimwo kubera ubugarariji, ntibumvira Moyize, ntibumvira no kugenda isanduku y'isezerano imbere yabo, naba ingaruka zabo. Imana yemeye ko abamahanga y'abanyamahanga aza kubanesha. Kubera iki? Ubugarariji. Uko niko iyo umuntu atari kagendera mu kubaha Imana, yamara ikarondera inzira zotuma ivyo binyaruka, agakora ibintu bituma we wanezerwa canke yiyubaha, mugabo Imana yasuzuguwe, maze nta kindi aja kwimbura. Aja kwimbura umuvumo, aja kwimbura icaha kizagihamagara ikindi, aja kwimbura ibihano biva ku Mana, aja kwimbura ingorane ziva hano ku isi, kuko Satani aba yakubonye uca umworohera. Igihe twakize twavuze ngo ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo kanje. Twaremeye umwami umwe, nta bami batwara ari babiri, n'umwami umwe ni Yesu Kristo. Iyo umuntu yihaye icaha aba yemeye uwundi mwami bita Satani kuza kuronka akantu gatoya ku buzima bwiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Uzuca ahantu hagoye, mugabo uhace mu bugororotsi, Imana uzaba muri kumwe. Uzugeragezwe kuko bitashaka kureka kuza, mugabo ntuce uvanga Imana na Satani ngo bagira abami babiri. Ntuzukize kuwa mbere, kuwa kabiri ngo Imana, kuwa gatatu Satani, kuwa kane Imana, nguhengere kwa Mungu wikunkumuriti ndaje ndakije ndi muri Minevamu. Satani akomaze ko indi yose akonona, naho uje ngana tuje kurondera, barakwiye kwihana. Uya Satani nta nakantu nakamwe afata minenego, akumba kose umugururiye arakakira. Ntiyagira ibyaha bito na binini wemera, nimba urondera kuba mu karuhuko kampwemuye, akaruhuko k'Imana. Emera uganzwe n'Imana 100%, igufate, ikugenze, ikurongore muri byose, uzokumva ingene wahaca kuri nosi, nawe ifise ibyo ibuze utekane mu mutima wawe. Imana ihabwe icyubahiro. Aba bantu ntibayizigiye, ariko ahantu bageze ubona ko umenga n'ivyo yakoze byose n'amakosa. Yarihenza mfete. Uwo mugabo yatuzaniye wapi ntavyo ashoboye, Aroni ntavyo ashoboye, n'umugambi yatubwiye ngo ni hariya tumvize ngo haragowe, twisubire hehe? Niye babahanuye ntibumva. Désobéissance, rebellion, kutubaha abarongozi, ku mutima ukomantaye, utumva Imana, utabona ko Imana n'umurongozi, umenga Imana yacu ni Imana dufata nka robinet public. Uzorabe ibomba rusangi, ugiye kuvoma amazi, usanze amazi yaheze, nta n'ijambo nayo muvuga, ucusubira hehe? Muhira widoga. Benshi Imana ko twayifashe ni Imana yo gusenga iyo bikeneye, iyo bidakenewe ntibikenewe nyine ko dusenga Imana. None birakenewe, none ko nariye kandi amere kwezi gukurikirana ndayafise, kandi nafise impuzu, kandi amashuri y'abana ararishe, none Imana yakeneye gusenga. Uko niko umupagani yiyumva. Kandi iyo ukoranyeko akagwara, agafungwa, akarenganya, atanga umutwaro mu maserire yose ngahe musagara. Muntangira umutwaro, we nusenga none, umbwire cyangwa kwisengera mu nsenge, kukazi ntivyoroshe. Ariko bihindukiye bikaba neza, agahimbo k'icaha kabandanya. Notre Dieu n'est pas notre partenaire. Imana yacu siyo dukorana igikorwa kanaka, ntitungana. Ni Imana isubukuru ku caremwe cyose, ifise ububasha kuri wewe, ku buryo ivuze ngo rangira wo burangiye. Hari ukuntu twiza kubahwa, tukajugura impande yayo, kuko ihambaye cyane. Iraturuta mu ngeso, iraturuta mu kuntu imeze, iraturuta mu mugambi wayo. Turi abantu bato mu mugambi bwayo, gusa nuko mu byaremwe yatugiriye agaciro, yaduhaye agaciro gakomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iki abagabo baragize ikibazo c'icaha, imitima yabo irakomantara. Imaze gukomantara, ntibasubire kwiyumvira Imana yabo ko ari Imana ishavura, ko ari Imana ifuha. Be murazi ko Imana ifuha?
tumenye gufuha ari hagati y'abakundana cyane cyane abubatse kandi birasigurika. Mugana agenda avuye ku Imana ubwayo niyo yatanguye ijambo gufuha. Yaranabivuze ntiyanabiduhishije. Ndi Imana igira nte ipfuha. Muze murege cyose bona biseye bahanwa bagatwaga mu bihugu by'abanyamahanga bakabatera bakabanesha. Yabahora ikintu cyitwa kuraguza. Kuvurondera ikindi yigwa Mana kanaka. Icyaha Imana itihanganiye muri kahise ka Isirayeli cyari icyaha cyo kurondera indi Mana. Imana ipfuha. Nico gituma iyo umuntu yemeye kuganzwa na Satani mu gisata kimwe cyo kubaho kwiwe mu kazi ke baganzwa na Satani ariko cyagomba kurokera Imana vyekeye ikindi gisata cyo gukora Imana mu kintu kanaka. Imana avuga ngo hari ahantu wuguruye umugwaniza ariwe angwanya gendo uhugare hama manuke jenye ndakuganze jenyene. Imana habwe cyubahiro. Imana yacu ni Imana ipfuha. Wanki icyaha n'inkomezi zawe zose ntihage ibyaha bito na binini ushiraho. Icyaha niyo cyoba kwimyoza umuntu ni icyaha gituma Imana ibabara. Abaraye imipira y'amaguru urashaka gutuka umukinyi uzizina gusa atakuzi utazi isagara avukamo uzi gusa ekipa kinamo ukamutuka urututsi ngo ni kirofa ngo nibatumye ikipe yawe itsindwa uri mu cyaha. Ni icyaha. None umutukiriki kirazira gutuka umukingo yakinye nabi ko iyo uja kubaho niho ari gukina kujya wewe ntavyo ushoboye ntuzi no kudunda uheruka umupira wo kwizero iwanyu ngaho ikura tuka abanyaburaya. Ni icyaha. Kirazira no kwishora mu bibazo by'ibihugu utagira utwara utari bamwe batanu nturimwe ugasimbira kuri Zelensky kuri Biden kuri Trump ukabatuka ko ujya ntacyashoboye n'ibituzi bikajaka uri mu cyaha. Gira umutima w'akaruhuko ugenda mu byo wemerewe aho utemerewe nuko Imana itabonye ko washoboye hajya nibo yahahaye reka kujayo. Ujya kwanga icyaha ntuhera kuri biri binini wera kuri bito bito. Aho urazi mega ibitutsi Tanganyika yatira toko Tanganyika ibitutsi yatutse biteye ubwoba. Tanganyika ntihema ntizobazwa na kimwe ntigira impwemu ntigira umushane ntigira na panse nta vyumvira ifise ngaho ibitutsi yatutswe biteye ubwoba. Izuba ryama ryatutswe n'abantu bakijijwe. Imvura iguye nabi gatuku wanza kumutima wanza gutekanira muri wo wanzu durondere gutekana mu mutima kwiwawe wanki icyaha gitoya hama kikuru zokenesha. Imana ihabwe cyubahiro. Wanki icyaha uri wenyene nico mu benshi uzocanka. Imana ihabwe cyubahiro. Ntuze wambaye akagoroye dimanche ari Yesu ashimwe mugabo uri umunyamanyanga uyayi ujya gakiza kavre nako mwibanga. Yesu aryoshe niwo mwibanga suige twese turi muri ruwanje oya hajya hajyangwa n'amaranga mutima ariko uri wenyene mu cyumba cyawe Satani agutera ivyumviro by'icyaha ukamwirukana yo narakijijwe sha Satani we soka va mu cyumba canje va mu vyumviro vyanje sinakwemerera ndi cyane megisha uri kuragwa intambara nziza uri kuranga icyaha. Imbwiye Satani azoba ari kure Imana ikaba muri wewe nuko intaro hagara kugira umutima wawe ugira mu karuhuko niko abantu babuze. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Muramaze kubona ingene iyo abera bungutse muri business bagateye imbere mu rudandaza ntibivugwa cyane kuko nibisanzwe ivyo. Iyo wera bayi wa mbere mu ishuri navyo ntivugwa cyane nibisanzwe. Mugabo wera agorokeye Imana mu kazi akagorokera Imana ahantu adandariza mu rupangu bakona ingene yigenza baramuhana ahantu reka araje wamukizwa yanze badakunda ibijambo bipfuye mureka rengana banza muhore ujya muntu rero ntumuzane burofa. Hari icyo babonye kuko icyo babonye icyo cyari kibuze ku isi none urakizanye. Umukizwa burya yateza kuba agenda ko kabaza bamwibaza ko ibibazo byinshi bigenda gute ujya muntu ibi ntabikora gute kuya kuntu yifata bigenda gute niko duteza kubaho. Akaruhuko mu mutima kabandanya kadi igihe umuntu ari mu kubaha Imana
Imana ihabwe icyubahiro. Muri kino cete cyandika abaheburayo barabwira ngo ntiyagire umuntu agerera kure y'ubuntu bw'Imana abitewe no gukomantara k'umutima canke uruhendo rw'icyaha. Burya icyaha kirakomanaza umutima w'abera, kirabatuma baba abadakogwa ko n'ivy'Imana, gituma badakunda Imana, gituma batumva ko Imana yacu ibaba ariyo bacumuye. Imana ntituririra kurya abantu baririra abandi, mugabo Imana yafise amarangamutima. Iyo ibonye umwana wayo ariko arakora ibintu bitajanye n'icyo yamugize, ikaraba umubabaro Yesu yagize ku musaraba, ikabona umuntu ariko arabivanga, Imana irababara kugira umuvyeyi ababazwa n'ingene umwana wiwe yigenza uko utariko. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma birahimba Imana mu gihe naho tuba turi mu bintu bitoroshe, tudatahura, dusenga ntitwishugwe, turondera ko Imana ivuga ntivuge, ariko tukaca tubandanya mu bugororosi. Aho Imana ibandanya tuganza, kandi bizotubandanya gushika muri cya gice cy'isezerano Yerusalemu ho mu ijuru, cyangwa dushika no ku masezerano Imana yatwandikiye tutabanje kuyigokako. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Abo bantu ikintu babuze rero cya kabiri, ari nacyo tubafatana naco, nuko abantu bagenda mu karuhuko k'Imana bagendera mu kubaha Imana, kuko babuze umuryango Satani yugurirwa ku buzima bwabo, bakemera ko Imana ubwayo yonyene ariyo iza kuganza imitima yabo no muhe bitoroshe. Imana ihabwe icyubahiro. Kenshi abantu mu gucumura babanza gushigwa mu bihe vyihuta, babanza gushigwa mu bihe menga harimo urgence, ibintu vyihuta cyane, bagaca baba instable émotionnellement, bagatuma umenga hari ibintu bibaye ku buryo ataco bakoze kazoba kabaye. Ego nivyo hari amasituasiyo amwe, hari ibihe bimwe bisaba ko umuntu akora mbangu yihuta. Mugo ivyo bya mbangu suba ngo hari ababonetse akajya gucumura, aho nyene menga birihuta, ni Imana ikeneye gufata ingingo kubera uyizeye ukayubahisha. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Icya gatatu ndagikura hajya ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 16 mu gitabo cy'Abaheburayo cya 4, umurongo wa 14 gushika ku murongo wa 16. 14 hatubwira gute? Hatubwira ngo nuko ko dufise umuherezi mukuru akomeye yaciye mu ijuru, ni Yesu umwana w'Imana, tubangirize ibyo twizera tukavyatura, kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ariko ngo nuwagerageje mu buryo bwose nkatwe, yamara we nta cyaha yagize nta cyaha yakoze. 16 tuba duhaye invitation, batubwira ngo nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba, kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Erega Imana yacu irazi ko ibintu bikorera hano ku isi ibizi, irabizi neza, nta na kimwe kiba itakizi. Mugabo iyo waciye uyizigira ukahaca uyubaha, niyo cyo bwirwa ngo genda ku musozi wayo. Dufise umuhezi mukuru ari we Yesu Kristo, uw'Imana aturukiye ngo adukure mu cyaha, adukure mu gupfa kw'icyaha, adukure mu rubanza, adukure kwa Satani, ngo yaciye agenda mu kibanza ari wazezwa ivy'urugo rw'Imana, afise ububasha ku vyaremwe byose, akagira ngo n'intebe, iyo ntebe ngo niyo yicaraho agaca imanza zogira neza ku bantu bayo. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo kandi yaciye muri condition humaine, yaciye mu kuba umuntu, arabona ingene tuzobaho ibizotugora, ngo kandi ngo nuze rero kuri ya ntebe wizeye gutabaga, kuko afise impuhwe ku mwana w'umuntu. Imana ihabwe icyubahiro. Atubwira iki? Atubwira gusenga, dusenga Imana ivyagiye ku ntebe y'ubuntu bwinshi. Abantu benshi babura amahoro, babura karuhuko, cyane beko barabandanya niyo Mana bayubahisha, kubera ubuzima bw'amasengesho burimo umwumira, barumiye kubera kudasenga kwabo. Kudasenga kwishe benshi, nawe ubona ata amashure bisaba, ntibisaba amafaranga, ntibisaba bashaka n'ikibanza, bikorwa na bake hajya ubona. Benshi basenga intercession bafashije. Cyangwa bagasenga muri deuxième partie ya louange ya korali. Kubona umuntu ashobora kumanduzira mu cyumba ciwe, bikora bake bujye ntibatubwira. Iyo babaye abanyakuri bashaka kubwira. Gusenga nibanga bera basigiwe,
ni umota imbere y'Imana ko atubwira mu byashoreye Yohana. Ico kintu kidevelopye ukakigwiza mu buzima bwawe, ntushobora kubura amahoro hano ku isi. Ntushobora kuba karuhuko, kandi uretse n'akahano urazoshika neza mu ijuru utagotse. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo nuko rero ko muri mu bihe muri ko murahamwa, cyo gihe hatwara umwami Claude ku Baroma, ko mwahamwe mukaba muri mu bisagara bitandukanye, mukaba mumerewe nabi, nuko nimutumbere imbere y'Imana musenge, tuvise Imana yababaje mu buryo bwose ariko irishura. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ni iki kintu bikunda kuza gusenga? N'urutonde ruke. Ahandi naho urondere uburyohe muri byo. Ibyo bintu bikunda kuza abantu gusenga. Bamwe ntibagira urutonde muri byo, abandi barondera ko biba ibintu biryoshe. Mugabo amasengesho natangura ryoshe, ni uyaryoshe. Amasengesho ni uyaryoshe. Uko ubandanirizamwe, ugahimbaza Imana, ugatangura kuvuga amatazarano y'Imana, ugatangura kuvuga Imana iri hejuru y'ibihe, ukavuga Imana iri hejuru y'ingwara, hejuru y'ubukene, hejuru y'amadeni, hejuru y'idatahura. Imana iramanuka mu bwiweko bwayo, ikamanuka neza, ukumva imisozi yose ikirasenyagurika, ukumva iri kuriterera hejuru kubera Imana iraganje. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Umuntu umwe arabwira ati none ko ushaje warakora Imana turabizi, wewe by'ukuri uwo guhimindi yindi myaka ugasubira kuba umuntu akiri muto, ugasubira hajya ku isi, niki wokora? Tubwira ibintu bitatu wokora hamwe wohabwa imyaka mike nkuko wize kuri ufite imyaka mikeya. Aravuga ati icyo nsubiza imyaka mikeya, nkabandanya kubaho mfite imyaka mike, ibi bitatu musabye nokora ngibi: icambere nosenga, icya kabiri nosenga, icya gatatu nosenga. Umutamba arasenga kweli. Muramaze kubona ingene Satani iyo wafashe ingo yo gusenga niho ibitero biba byinshi, kuko azi yuko hari ibihe ubamo udasenga akaba afise ibendera rishinzwe mu mutima wawe. Ngo utanguye gusenga Satani agire yirukanwe mu mutima wawe. Nicyo gituma ukwiye kurara mu ijoro usenze, ukavyuka ufise ingene uzosenga, ukabise urutonde rw'amasengesho yawe, ufise na agenda y'amasengesho. Bega sivyo kabenede? Turakwiye kugira agenda y'amasengesho. Turakwiye kuba dufise ibyo dusengera ku ndwi bipanze ku munsi, tukagenda turongeragwamo imwe baje baraduha cyangwa ibyo tugenda turumva, ariko ntube ubuze ingene usenga. Imana ihabwe icyubahiro. Umutahe wabera si amafaranga n'amavi yabo. Umutahe wabera si amafaranga ni amavi yabo. Uzutinya umuntu aririra imbere y'Uhoraho asenga. Uzutinya umuntu intambara yiwe atayigwanisha umunwa, ayigwanisha amavi. Uzutinya umuntu afatana n'ibintu Imana yamubwiye cyangwa Imana imweretse akabitwarisha amavi, ntabitwaza umunwa. Uzubitinya umuntu ateba imbere y'Imana n'amavi yiwe. Uyu muntu Satani waramuzi, ntamuvogera. Nicyo gituma turashaka guhindura ibintu mu gihugu kubera amavi yacu. Turashaka guhindura ibintu mu ngo zacu kubera amavi yacu. Turashaka guhindura ibintu muri twebwe indani, za ngwara zanka guhera, zimwe z'ivyaha zo kuvuga nabi, z'amacakubiri, z'ubwibone, zo kudaharira n'ibindi. Biya byose bikugwaye n'amavi asenga. Hari ibintu Satani yagende, hari ahantu Satani yagiye aratwara asinga idarapo ryiwe, hamwe habiri hatatu hatanu, nuko utarakubita ibombe y'amasengesho. Imana ihabwe icyubahiro. Sindabona Imana itetereza uwasenze. Sindabona umuntu agiye gusenga akagenda afise umutima ubabaye ngo aveye umutima ubabaye, kiretse yarabanye n'Imana atari yayindi tuzi. Imana ihabwe icyubahiro. Sindabona umuntu asenga ngo Imana ihe kumuhora icyaha. Sindabona umuntu yamana amarira mugabo kandi asenga. Ushobora kurira kubera ko ikigeragezo cyaje kiremereye, mugabo kubera gusenga amoso zarahanagwa mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Sindabona abantu bava mu ngo kandi basenga. Nibikunda. Sindabona abantu bagendera mu byaha bigaragara, kaboregwe, gusambanye, itabi, amacakubiri n'ibindi kandi basenga. Kiretse gusenga kwabo ari gusaba. Byo bitazi bose babishoboye. Mugo kwa gusenga kurondera mu nyonga h'Imana. Kwa gusenga guhagaze ku rukuru bw'Imana. Kwa gusenga gusira ngo ndondere umutima Imana, umutima wanje tunywane. Uko yegera niki cyaha gihunga mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Sindabona n'abanebwe mu buryo bw'impemu basenga.
uko ugenda ku mana umanuka umusozi iguha ubwiza bwayo, uvanayo ubundi buzima budasanzwe. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu banesha, abantu basenga, Imana ihabwa icyubahiro. Abantu bagumana amahoro mu bisagara mu gihe hari gusugerezwa, hari ibibazo, n'abasenga, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ndamaze kugira experience zibiri. Hari igihe uvyuka wiruka n'isengesho ryawe ukamenga niryarenze hehe kuri plafo, nawe ukavyumva neza yuko naho uvuga ngo wasenze ko ntiwasenze. Iyo misi Imana yindi ubwo neze kuyibona kera. Hakana umunsi umenga neza naho babona uhagaze kwibarabara, babona umubiri nawe wibereye mu ijuru, wavyukanye na Yesu, n'ubu muracyari kumwe. Icyo babona babonye ikibiribiri gitegeye bus gitonze ku kazi, mugabo umutima wawe n'umutima w'Imana vyanywanye guhera saa 9 y'ijoro, saa 10 bari kumwe, 11 yihengetse, saa 12 agenda muri dushe, mugabo baracyari kumwe na ya Mana kubera gusenga. Imana ihabwa icyubahiro. Urashaka kurenguka kwa opeji doshe bazipanze neza, bakabibaza ati uyo muntu ivyo umusibira karaca, mugabo bakabona uratwenga kubera umutima wawe unywanye n'umutima w'Imana. Doshe wagiye kurenguka kwa opeji, mugabo Imana yabanje kwakira doshe yawe. Imana ihabwa icyubahiro. Hereza doshe Imana, hamugumana amahoro yawe mu mutima wawe, ugume mu karuhuko. Ereka amadeni yawe Imana, hama Imana yicaremo, hama nawe uremurukwe ubandanye imererwa neza. Imana ihabwa icyubahiro. Ereka ingwara Imana, ereka ibihe Imana ivyakire. Mbe mwaza ko ari kubera iki Pawulo ari Roma amerewe nabi mu gasho, ari baremesha ishengero ry'Ifilipi ati ndayibasubiriyemo nimunezerwe, ndafunzwe ari mu isagara mu gico mushatse, mugendera mushatse, muramutsa aho mushatse, mugabo kandi je ariko ndabahanura kandi nibere hehe mu gasho. Nuko ari yataye ibanga ryo gusenga. Ngo kandi mweko bishite mukaba mumberewe nabi, reka ndababwira ibanga. Ivyo mukenye, ivyo mushaka, ni umenyesha Imana ivyo bintu mu gusenga, mu kwinginga no mu gukenguruka. Maze rero nk'inkurikizi yo gusenga, amahoro arutwa nuko yemenwa n'umuntu uwo ari we wese, azoshibamira imitima yayo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Igihe kimwe nabura umwana w'imfura, byari babaje kuko umwana yari yagiye kandi akavuga ati burya na nyina we hava agenda kuko bari bagwaye bose. Nyina gwaye nabangaha mu Gihosha haruguru, umudamu agwariye muri taye militaire. Umva nibwa ku bitaro nyose byumva. Muhira ntano warahari. Na cyangwa ku bitaro gushanga saa 5 saa 6 y'ijoro. Haca mfata taxi nkataha. Rero abantu banyitegereza bakabona ndihoreye kubera umuntu ariko aranigana n'amajwi ya Satani, dunigana naye tuyirukana. Bakora ndahoze hama nkataha. Hama rero umwe aravuga ati raba neza abwira tuvukana. Raba mugende kurariwe. Azava yiyahura. Ko ntibari baco niyumvira. Ntibari baco ndiko ndanigana naco. Mugabo igihe cyo gusenga umwana azuke nari nakibayemo, icyo gusengera umudamu nari nakibayemo, narumva ko Imana iganje muri ibyo bihe, naho ibyabaye je ntari kubisaba. Rero haruhande kwiyumvira ngo mpava niyahura mu nzu, mugabo kandi aho ngiye mu nzu ntashaka kurusenga norohewe atakinda kimwe kingora. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ubuzima bwacu ukwiye gufatana no gusenga. Muri uwo mwaka uheze banyivye inshuro 3 biba umuduga bantwara amashakoshi 3, harimo amagenda yanje, harimo ibintu byose nkoresha. Ndavuga ati ubu rero Satani ngiye dukorana nawe. Wewe umenga wamaze kuntera ibombe yo kunyiba, kandi nta kundi baranyivye inshuro 3. Guhera ubu ngiye mfate strategy kubabaza nawe, fo kumbabaza nkakubabaza. Basubiye kunyiba, nzocangira ikorana cyo gushima Imana. Pana nk'ibi tubako benshi, nzogira isengesho ryo gushima Imana, kugira ngo abone yuko niyanyivye Imana ibandanya yushima kandi kubaho. Kandi beruse nukumenye dukenyura mujya mugabo mu kuzimu yanduye, tukamuhende tukamukubitisha ivyera kuko aranka ivyera, kuko nawe aranduye arahumanye ni Luciferi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Gusenga n'umutahe w'abakizwa. Gusenga ntibisaba amafaranga, ntibisaba ikibanza, sima kuce wibana uronke icyumba cyawe wibana, bishina kunda kuvuga. None kwisenga ngaha turuga ntitugara. None ingo ngaha muri pause usenge
amasaha bicaye isaha imwe n'igice ingo ngaha hagati mu ndwi usenge wimura ikibazo kirazira ko ibibazo bitubwirako ibibazo hari umuherezi mukuru wacu yavyakiriye ni Yesu tumuhereze ivyiwe natwe turemurukwe tugene mu karuhuko k'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Iyi si abantu bayicako bakwiye kwicako bari mu isezerano ry'akaruhuko. Akaruhuko kabanje kuba igihugu kera ku Bisirayeli, mbwa muri kino gihugu akaruhuko n'umuntu ni Yesu ari muri twebwe. Imana ihabwe icubahiro. Yesu wawe rero ntabaye n'uruhagarara, ntabaye n'amahoro, ntabaye n'umunezero, ntabaye no kugororoka kuko nivyo bituruka kuri mpwemu wiwe. Imana ihabwe icubahiro. Kwa muganga hamwe nko bisata imwe nko muri reanimation hamwe bafasha indembe barabafise ivyuma vyerekana ko umuntu hari ipimo imwe nko guhema nabi ushoye n'ibindi kugira ngo bigiye hejuru bayimye ati bya muntu amerewe nabi rabico mukora niko babikora. Buryo umuntu ari mu karuko ka mpwemu yera arumva ko ari ikintu kitagenze neza muri we, arumva ko kwizera kwamanutse, arumva ko umenga gatwagwa mu cyaha, arumva ko umenga nta mahoro afise, arumva ko umenga n'amasengesho yumye, akicumba hari ikintu bigarutse muri we aca depoza byose. Abanyebanga uzona badodepoje n'akazi akava ku mashini agera muri toilette baze ngiye kwifasha kumba agiye gusenga, umubwiye nabi akumva agomba gutuka aca agenda muri toilette kumba agiye hehe agiye gusenga ati Mana nzokubahisha naho bazontuka. Umubwiye ngo yamara sinzoyaguha uragomba witware ati Mana ujya wewe udakuciye aha uracangaha singenda ndamubwiye nabi uko ndi umwana wawe. Wari warize ikintu gikomeye cyangwa ugasanga nikibaye ntuce uvuga nabi tanga kwatuti Mana uri Imana y'ibihe. Nimba Daniel yabaye umukuru i Babuloni kandi ari nyagano nanje umpezagira ngaha mu gihugu. Nimba Yosefu yabaye umukuru w'igihugu icegera cy'umukuru w'igihugu muri Egiputa kandi yaragurishijwe ujya nanje ugomba kumpezagira niho burahukura. Imana yanje ni Imana ikomeye cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Bene data amasezerano ni menshi ariko ngere muri no ry'akaruhuko urajyandikiwe hano ku isi. Uretse icyo zoronka turi mu ijuru nyene bimeze neza atakibazo ntankomanzi satani yaboshwe ijuru naryo ari ishasha n'isa rishasha tuzoshikamo n'amahoro. Mugabo kandi hano ku isi twe twandikiwe akaruhuko, twandikiwe isabato ariyo Yesu Kristo, twandikiwe kugendera mu basa bwa mpemu Imana aho tuyizigiye tukayubaha tukayisenga. Bino bihe tuzobicako hejuru ntizotujyama ko twebwe. Imana ibahezage cyane gose. Turashobora kubyaguruka tukarangiza. Haleluya amen. 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 Yesu limiza. Oh Yesu limiza. Yesu limiza. Amen. Haleluya amen. Tugwachiwa Mana uganje ibihe byose. Urahambaye. Turi bato ayo twagira ubuntu imbere yawe Mwana. Twemere dusenge. Haleluya. Tugutumire ku ngo, tugutumire ku buzi, tugutumire ku mibiri yacu, tugutumire ku ishengero ryacu kuko Imana iganje ibihe. Turagushimiye Mana ku ijambo ryawe. Tangura gushima, tangura hamagara Imana ku buzima bwawe, tangura kuyatura ku bihe uri kuracamo, tangura kwatura ukuru bw'Imana kuri bya bihe umenga biragusumbya ibiro, imwe gutera ubwoba umenga byarananiranye. Tangura kwishima muri ibyo bihe. Utinda gushima ko ibi bifite amasezerano bitekeye, utinda gushima ko nasenze kandi wumvise nataco wavuze. Tangura gusenga, tangura gusenga kubiguhanze, tangura kuvuga Imana kwihambaye, tangura kwishima kwiganza imyanya n'ibihe, tangura gusenga. Haleluya. Mana urahambaye, Mana urakomeye. Ndakweretse umuntu wese ariko aratakamba, ndakweretse umuntu wese ariko araguhamagara hejuru y'imugoye,
hejuru y'ingwara yanse gukira, hejuru y'ibihe, hejuru y'ukurenganywa, hejuru y'ubunyakamwe, hejuru y'ubushomeri, hejuru y'amadeni. Oh mana yacu, manuka mu bwiza bwawe mwami, ishura, 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 remura abera bawe, remura abera bawe, bohora ababoshwe, bohora ababoshwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana urahambaye cyane gose mwami, urahambaye, uri data wo mwijuru, uri data wo mwijuru. Turakeneye ibihe vy'impemuro, ibihe vy'impemuro, ibihe vy'impemuro ku mitima y'abera. Abihana mwihane, ababona icyaha kibaraje ishinga mitima yabo, baguma bibuka, bagumye biyumvira, gisore umutima wawe, cihane, mwemara kugendera ibihe by'imiburo bibize kuri wewe. Haleluya, biva mu nyonga z'Imana. Ihane, rekura icyaha, rekura icyaha, rekura icyaha, rekura mu izina rya Yesu Kristo. Uwo si umugabane wawe, si umugabane wawe, si umugabane wawe, si umugabane wawe, si umugabane wawe. Rekura mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Ni iki cyaguteye ubwoba? Ni iki cyagutera ubwoba? Ni iki? Hamagara Imana kuri ibyo, atura Imana kuri ibyo. Imana ikirumbiza gusenga kwawe, kumanuka mu bwiza bwayo, mu bushobozi bwayo. Hamagara Imana ku ngwara zawe. Turagushimiye Mana, turagushimiye Mana. Nagomba abantu bagomba gusenga mu buryo bw'umwihariko, baduze ikiganza cyabo, baduze ibiganza byabo. Uvuga ati ndakeneye gusengana n'umukozi w'Imana, ati ndakeneye amasengesho y'umwihariko. Mana tuguhaye icyubahiro, tuguhaye icyubahiro. Data urahera cyane, data ubohora, data ukiza, data w'ikigongwe, data ubyagiye ku ntebe y'ubuntu bwinshi, data uganza ibyaremwe byose, data ufise inosi mu biganza byawe. Ubohore uyu mwene data, utabare uyu mwene data, umwishure mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wawe. Ndaguhaye icyubahiro cyose Mana, ndaguhaye icyubahiro cyose Mana. Hari abakeneye ubuzi, ubishure Mana, ubacire inzira. Hari ababoshwe n'amadeni, Mana ubohore, wishure mu izina rya Kristo Yesu. Ababoshwe n'indoto mbi z'ijoro, abagabo b'ijoro, abagore b'ijoro, sohoka rekura umwana w'Imana mu izina rya Yesu. Rekura abera b'Imana mu izina rya Yesu. Rekura abera b'Imana mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana uguturire dayimoni, umuriro w'Imana uguturire dayimoni, umuriro w'Imana uguturire dayimoni. Bohora ubwenge bw'abera, bohora imitima y'abera, bohora imishaha y'abera Mana yo mu ijuru. Urahambaye Mana, urahambaye Mana. Turakwizigiye kuko zibikomeye, turakwizigiye kubohoye umururazi, turakwizigiye kuri kurakiza ingwara mu izina rya Yesu Kristo. Turakwizigiye kuri kuragenda ushira ivyizigiro aho bitari biri, kuri kurashira kwiye naho gutari kuri, kuri kuragutsa amasengesho mubera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Data urakoze, urakoze ku ijambo, urakoze ku masengesho. Tugwacira amashi yacu, turakunezerewe nk'Imana yacu. Uri muzima, uri Imana yo kwizera ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Mwemera gato mukamera nk'abavyagiye, tukakira abihana. Umwanya muto cyane aho uri. Urabizi neza kutarakizwa, urabizi neza ingene ubayeho mu cyaha, urabizi ingene Yesu agushaka kugira ngo mugire imigenderanire, urabizi neza ko by'ukuri Yesu yoza atogutwara, urabizi ingene umutima wawe ufite ibintu ugendera mu bantu batazi, urabizi umuro w'icyaha mwibanga urimo. By'ukuri turakeneye kwihana. Yesu aragushaka, arashaka ubugingo bwawe, arashaka umutima wawe, arashaka umunywana, arashaka ko aguha ibyizigiro bya kazoza, arashaka ko aguha ibyaha byawe byose wakoze, arashaka ko kwita umwana wiwe, arashaka ko by'ukuri wandikwa mu gitabo cy'ubugingo ugafutwa mu gitabo cy'imanza. Ndagusaba ahantu uri, uduze ikiganza cyawe, dufashanye wakira agakiza,
urakoze cyane. Yesu aguhezagire rwose, Yesu aguhezagire rwose. Haleluya, haleluya. N'abandi mutarika ibiganza byanyu, tugiye kwakira ubugingo budashira, tugiye kubafasha kwakira ubugingo budashira, tugiye kubafasha kugira ngo muharigwe ibyaha mwakoze, muharigwe imitima yanyu iharigwe. Karibu cyane abari impande yabo bashaka kubazana kugira batere intege. Karibu cyane, karibu cyane, mwakira ubugingo budashira. Karibu mwihane, karibu mubohoke, karibu mukire, karibu cyane, karibu gose. Haleluya. Habe kwihana, habe kuvavanura n'icyaha, habe kuva mu rupfu, habe kugenda mu bugingo, habe gukira, habe gukira, habe kubohoka, habe kubohoka, habe kwihana, habe gutetereza satani, habe gukira ku mitima. Haleluya, haleluya, haleluya. Murashobora kuba amashi cyane bw'Imana ikiza. Haleluya. Bibiliya tubwira mu gitabo cyangwa icete cyane Kabaroma igice cya 10 umurongo w'icenda hamwe n'umurongo w'icumi batubwira ngo kuko niwatura n'akanwa kiwawe bivuye umutima ko Yesu ari umwami, ngukizera mutima yuko Imana yamuzuye ibimukuye mu bapfuye, nguzokizwa. Umugabo rero umuntu yizeresha umutima maze akatuza akanwa. Bana bene data baje kwihana kandi baje kwizera, baje guserura ibi mitima Yakobo yihanye kandi bizeye ko Yesu ari umwami kandi umukiza w'ubugingo bwabo. Agiye kubasaba ko bava mu byaha by'ubwoko bwose, kandi nabo bakamwizera ko yagiye ku musaraba azira ibyaha byabo. Agiye kuba hari ibyaha byabo, agiye kubagira ibyaremwe bishasha. Bave hano ku isi, bave hano mu ishengero, bagenda guha Imana icyubahiro mu ngeso ahantu hose bagenda kuba, bagenda gukorera. Bazava hano ku isi bagiye mu kibanza Imana yateguriye ariho mu ijuru. Tugiye gufashanya mu isengesho. Muntiza amatwi yanyu, ariko umutima wawe ufatanye n'Imana. Usubiremo n'amajambo uguti Mwami Imana, nje imbere yawe kugira ngo nihane mu nyonga zawe, ngo umbere umwami, unganze kandi umbere umukiza w'ubugingo bwanje. Ndemeye kandi ndakiriye mu mutima ko wancunguye igihe wagenda ku musaraba, ukakira icyaha canje, ukakira umuvumo wanje, ukakira urubanza rwanje, ukabambwa mu kibanza canje, ugahambwa kandi ukazuka, ukaba yaraduze, ukaba umucunguzi w'isi. Nanje unyakire mu bana bawe, ungire mushasha, izina ryanje urifute mu gitabo cy'imanza, ujyanike mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu, amen. Amashimeshi, 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 amashimeshi. Bakozi masha kuba keza. Haleluya, amen. Mwakoze mwashaka kubyaguka tugasenga turangiza. Mwami turaguhaye icyubahiro cyose, uhezagira ishengero ryawe, ubakomeze, ubahe Mwami impore mu miryango, impore mu buzi, ubahezagira ibyo bakora byose, umwisha wabo ubabeko, abarwaye indwara bakire mu izina rya Yesu gito, maze uhabwe icyubahiro byose mu izina rya Yesu dusenze, amen. Murakoze gose, Yesu abahezagira.